Turabifuriza umugoroba mwiza cyane inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hamurereye hose hirya no hino ku isi. Turabaye ikaze mu idonido ry'amakuru agezwe muri uno mugoroba hagaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabaye ikaze rero by'umwihariko aho muherereye hose abanywanyi b'ibiganiro byacu. Turi ngakuri no mbonesha kure ya channel ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikirizaho nyine amakuru akomeye cyane abari karavugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese rero z'umwihariko tugiye kurabira amwe amakuru agezwe muri uno mugoroba kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo ya 24 kwezi no kw'icenda umwaka no 2024. Tugiye kurabira hamwe rero idonido ry'amakuru akomeye cyane yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho ngaha muri kino kiganiro cacu. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero z'umwaka akomeje kugenda haradusumira avuga ko rero ku kirimba cy'umukuru w'igihugu ngaha mu gisata cyangwa se hano mu by'umwihariko mu mugwa mukuru rero w'ubudandaji wa Bujumbura rero by'umwihariko haravuga yuko haje kugenda haratoragurwa ibisasu nk'uko biko biratangazwa. Amakuru kandi yihuta aravuga ko rero ibindi bisasu byakomeje kugenda biratoragurwa hirya no hino mu bice bimwe na bimwe ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, bikaba byoje kugenda biratera umutima uhagaze abatari bakeya, ndetse bikaba bikomeje kugenda biratuma abantu bamwe na bamwe bishisha, ndetse bakavuga ko rero uyu mujyi wa Bujumbura ukomeje kugenda by'umwihariko wibasigwa by'umwihariko n'ibitero bimwe na bimwe. Biravuga ko rero ubu ngubu abanyagihugu bariko baragenda bigegeseye mu nyuma y'iko rero hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bikomakomeye cyane bigendanye n'ibisasu biriko biragaragara. Igisasu cyaje kugenda kiratogwa nacyo rero nicyo mu bwoko bwa rokete kiraswa n'imbunda ya RPG, ndetse bikavuga yuko rero z'umwihariko ari bimwe mu bitwara bikomakomeye cyane bisanzwe birakoreshwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta rero adafise ivumbi akomeza kugenda haradusumira, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda biribonekeza canke ibintu bikomeje kugenda biragaragara ari bimwe mu bintu biteye ubwoba cyane, ndetse binavuga yuko rero ngaha ku rugo rw'umukuru w'igihugu by'umwihariko umutekano wamaze gukazwa ku rwego rukomeye cyane canke ku rwego rwo hejuru. Turaza kurebera hamwe kandi bamwe mu basoda bakomeje kugenda baramenyekana guturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, biganjemo by'umwihariko abasanzwe baraturutse ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, baragiye gutanga umusada ku ngabo z'icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bigendanye n'ingwano babanze imisi barimo bahanganyemo n'umuhari wa M23. Hakomeje kuba urujijo ndetse no kwibaza bikomeje kugenda biraba nk'uko biko biratangazwa, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barashimangira ndetse baranavuga yuko rero ibintu bikomeje kugenda biribonekeza ari ibintu biteye ubwoba cane. Hari bamwe rero bakomeje kugenda barashimangira ndetse banavuga yuko rero by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye ubwoba mu nyuma yuko rero inkuba ikomeje kugenda irakubita bimwe mu birindiro by'abasoda b'i Burundi. Biravuga ko rero by'umwihariko haba harimo ibintu biriko birakorwa na bamwe mu bakongomani bo badashaka abo basoda, ariko kandi gushika ubu ngubu tukaba bigoranye yuko twobyemeza. Biravuga ko rero abasoda biganjemo abo Burundi mu nkambi zabo canke se mu birindiro byabo bishika kuri 4 hakomeje kugenda haragaragara ikibazo cy'inkuba ikomeje kugenda irahibonekeza, ndetse ikaba ikomeje guhitana bamwe, aho bivuga ko rero abarenga 10 bari mu mavuriro nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ikindi kibazo rero gikomeje kugenda kiribonekeza mu bigendanye n'intwazangabo z'u Burundi zisanzwe zirabarizwa ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu mugoroba kandi muraza kunyemerera turabira hamwe andi makuru akomeye cyane, andi makuru yihuta akomeje kugenda aragaragara, aho turaza kugenda turabira hamwe rero ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda biragaragara mu gihe igisirikare cya Israel kizwi nka IDF gikomeje kugenda kirotsa igitutu cyangwa kiba gikomeje kugenda kiragaba ibitero bikomakomeye cyane by'umwihariko ngaha muri Libani ku muhari wa Hezbollah. Amakuru yihuta arakomeza kugenda yibaza niba koko iki gisoda cha Hezbollah nacyo gishobora gutangura indwano mu buryo bweruwe cyangwa se gikomeza by'umwihariko kwigwanaho cyohereza nacyo ibisasu, dore yuko bivuga ko nabo cyo cyoba kiticaye ubusa.
n'andi makuru yose yakomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Mwese turabahaye ikaze nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi turabifuriza kumererwa neza, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza by'umwihariko bari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe, haba mu bihugu by'ababanyi, mu gihugu c'u Rwanda, mu bihugu nka Congo, mu bihugu nka Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi. Turabifuriza umugoroba mwiza cyane abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Turabahaye ikaze mu idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira muri uno mwanya. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwihariko aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta akomeje kugenda aravugwa. Nimba ari ubwa mbere ushyize ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ukande by'umwihariko ufyonde ko ahantu hari akamenyetso kameze nk'inzogera, ubundi utanga igitekerezo, amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Reka amakuru yacu rero by'umwihariko tuyatangurize cyangwa tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mu masaha y'igitondo rero nibwo twatanguye kugenda turaza kugenda tugaruka ku makuru akomeye cyane yaje kugenda agaruka ku kibazo kigendanye n'igisasu bivuga ko rero cari cibonekeje mu bice bimwe na bimwe nga mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero yavugaga ko icyo gisasu ari cyo mu bwoko bwa Maritier cyangwa se icyo mu bwoko bwa rokete, kimwe mu bisasu by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. By'umwihariko amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko arashimangira yuko ari igisasu cyo mu bwoko bwa rokete gisanzwe cyifashishwa by'umwihariko mu kurasa hifashishijwe imbunda yo mu bwoko bwa RPG. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya rero nuko by'umwihariko ngaha by'umwihariko abari muri quartier ya Bwoga neza neza yegereye n'ikirimba c'umukuru w'igihugu, hano nkuko bikomeje kugenda biragaragara ku mugwa mukuru wa politike. By'umwihariko bakaba ariko batangaza ko bateye ubwoba n'ibikomeje kugenda biragaragara. Biravuga ko rero iki gisasu caze kugenda kirabonwa na bamwe mu banyagihugu bariko baragwanira amazi cyangwa se bari kwivomerero riri hafi aho ngaho. Ni mu nyuma y'iko rero abanyagihugu bateye muri iyo quartier ya Bwoga ya mbere yegereye ikirimba cy'umukuru w'igihugu rero by'umwihariko mu mugwa mukuru wa politike bariko barashikiriza yuko rero bamaze n'igihe kinini cyane bataronka amazi menshi meza, by'umwihariko bishitse akaza akamara umwanya muto ubundi agacongera akagenda. Abanyagihugu rero bidogera uwujejwe gutanga amazi muri iyo quartier yabo ko rero afise ingendo yo gushaka ko rero abanyagihugu bomufumbatisha kugira ngo abone rero kubaha amazi. Basaba yuko boronswa amazi vuba bwangu kugira ngo rero bashobore guhangana n'indwara y'ibihara iturutse by'umwihariko ku nkende cyangwa ku karande k'inkende kizwi nka mpox mu ndimi z'amahanga cyangwa se mpox cyangwa monkeypox iriko irarandagata ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akaba akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko ahasanzwe hari inyubako z'umukuru w'igihugu haje kugenda haratogwa by'umwihariko icyo gisasu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Aya makuru kandi akomeje kugenda yibonekeza mu gihe abanyagihugu bavuga ko bariko barategwa impungenge ndetse n'umutima uhagaze w'ibintu bikomeje kugenda biribonekeza cyangwa se bikomeje kugenda biragaragara muri bino bice rero nk'uko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko iki gisagara ca Bujumbura ndetse na hano mu mugwa mukuru wa politike Igitega aho baharamaze kugenda hinjirirwa n'abagizi ba nabi, ariko kandi bamwe bakavuga ko rero baba ari abaturuka muri Reditabara. Bivugwa yuko rero gushika ubu ngubu amakuru yihuta ariko arava by'umwihariko muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, akaba avuga ko rero Reditabara yo biri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe kugira ngo abasoda b'abarundi bari muri Kongo babashe kuba botahukanwa vuba na bwangu biganze bikunze. Ibi rero biratuma ngo bakora ibishoboka byose ndetse banatera ubwoba, ndetse bikaba binatuma bamwe mu basoda bari gutegurirwa kuja muri Kongo bariko baragira ubwoba. Tukiri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ariko kandi tunagaruka no ku ruhande rw'i Burundi, inkuba ikomeje kubangamira abasoda b'u Burundi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nk'uko biko biratangazwa. Hari bamwe mu basirikare b'abarundi rero z'umwihariko 4 b'u Burundi baherutse gupfira muri Nord Kivu barakubiswe n'inkuba. Muri abo ngabo rero tukaba twaramenyemo bamwe mu basirikare bagiye batandukanye. Ni mu gihe rero z'umwihariko bikomeza kugenda bivuga ko rero na Majoro Renovata rero Ndayizeye yarafise ipeti rya Majoro nawe
ari mu bakubiswe n'iyo nkuba, ariko kandi abandi bagaca bemeza neza yuko uyu nguyu yoba yarishwe n'amasasu mu bitero canke mu ngwano zimaze imisi ziraba. Ibintu nk'ivyo ngivyo rero canke ibintu vy'inkuba biratangaje. Muri uku kwezi kw'icenda rero umwaka wa 2024 gusa iyo nkuba iramaze gukubita abasirikare b'u Burundi muri Nord Kivu inshuro zine ku birindiro bigiye bitandukanye. Abasirikare bageze aho ngaho bibaza ko rero atari inkuba isanzwe, ahubwo ari amagende tenge n'ubundi y'abakongomani boba bashavuzwa n'abasoda barengera rero mu matongo yabo rero guca ibiti by'inkwi bakabyiha rero batabarishe, ariko kandi biragoye gutahura ingene abo bamagetengete by'umwihariko bo yakoresha ku basoda b'u Burundi ntibashobore rero kuyakoresha ku bandi bantu bivuga ko boba babangamiye abo basoda. Ingwano rero ya RDC irabandanya guhekura rero u Burundi mu gihe rero abasoda bavuga ko rero batabona ico bagiye kugwanira, kiretse inyungu rero z'abatwara igihugu cy'u Burundi bivuga ko rero ko boba bironkera amahera menshi cyane ku musirikare umwe iyo ariyo rero kugeza ubu ngubu bwarungitse abasirikare bashika ku 1000 muri ico gihugu rero. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ngo yipfuza kongera by'umwihariko abasoda ku buryo bashobora kuzogera ku rugero rw'abasirikare bashika ku 200 bazoba bari kugwana muri RDC. Amakuru rero atigeze abeshuzwa avuga ko rero Perezida Evariste Ndayishimiye aronka amadolari ashika ku 5,000 ku musoda wese ari muri RDC. Mu misi iheze kandi haravuzwe ko rero mu byateranyije Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervais Ndirakobuca harimwe rero ikibazo cabo basoda, aho rero umushikiranganje wa mbere yoba yashakaga kumenya neza ibiri mu masezerano ari hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi rero ku kibazo c'abasoda bajanywe muri Kongo. Ibi rero bikaba bivugwa ko rero hashobora kuzoduka umwuka mubi cyane hagati y'impande zombi, mu gihe General Major Evariste Ndayishimiye atabatanze umucyo kuri ivyo bibazo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turahojeje umuryango wa Majoro Renovata rero Ndayizeye n'imiryango y'abandi basirikare bahitanywe n'iyo nkuba rero abagwaye tubifurize gukira vuba. Hari inkuru rero by'umwihariko turiko turategura ivuga ko ntera hamwe rero imbonera kure ndetse n'abasirikare boba baraherutse kwicwa mu kibira hafi y'urubibe rero rw'u Burundi n'u Rwanda. Ibitigiri biriko rero birakwiragizwa bivugwa ko rero hapfuye abantu bashika ku 180. Hari n'amasanamu rero toroshe tumaze kugenda turaronka yabavuga ko rero by'umwihariko bahapfiriye by'umwihariko n'abahakomerekeye ni benshi cyane. By'umwihariko turaza kugenda tubatohoreza ayo makuru dukomeze kugenda turayabegeranyiriza kugira ngo tubashe kugenda turiyabashikirizaho. Icyo mwomenya neza rero nuko abasoda b'u Burundi bakomeje kugenda baragorerwa ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse amakuru yihuta adafise ivumbi akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda biraba ari ibintu biteye ubwoba ndetse ari ibintu biriko by'umwihariko birazana biratera akamaramaza. Twerekeze mu yandi makuru kandi yakomeje kugenda aravugwa. Twerekeze mu gihugu ca Libani ndetse na Hezbollah hakomeje kugenda ribonekeza ibihe bidasanzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta hadafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira ariko arashimangira ndetse yaranagaragaza neza yuko ingwano zikomeje kugenda ziragaragara ndetse ziranafata indi ntera hagati by'umwihariko y'uyu muhari wa Hezbollah ukorera muri Libani ndetse n'igisoda by'umwihariko n'igisoda ca Israeli nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Harakomeza kugenda hibazwa niba by'umwihariko Hezbollah ishobora no gutanguza intambara mu buryo bweruwe. Minisiteri y'ubuzima muri Libani iravuga ko abantu bashika hafi ku 500 bamaze gupfa, abandi ibihumbi barakomeretse, naho rero ibihumbi za mirongo bava mu byabo mu bitero by'indege z'intambara za Israeli byatanguye ku hambere. Iyo ivuga ko rero iri kugwana na Hezbollah nkuko biko biratangazwa mu mezi 11 aheze. Rero ibitero byambukiranya imipaka rero byato na hato byagiye byiyongera, ariko rero nta bitero nk'ibi ngibi by'indege z'intambara byaherukaga kwibonekeza muri kino gihugu ca Libani cyane cyane by'abahisira uyu muhari wa Hezbollah.
ubushamirane buva rero kandi ku ntambara muri Gaza by'umwihariko aho Hezbollah ivuga ko rero irimo gufasha abanyepalestine bafatanyije n'umuhari wa Hamas. Uko bimeze ubu ngubu rero hari ubwoba yuko hagiye gutangura intambara yeruye ishobora kwinjiramo rero n'ibindi bihugu by'Abarabu byo mu burasirazuba bwo hagati. Hezbollah by'umwihariko abantu baribaza icyo ishobora gukora. Hezbollah rero ni ihuriro rifise imbaraga mu bayisilamu b'abashia rigenzura umutwe rero wa gisirikare ukomeye cyane kurusha iyindi yose mu gihugu ca Lebanoni. Hashizwe rero by'umwihariko mu ntanguriro mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 980 ndetse n'igihugu gikomakomeye cyane cy'abashia rero Iran ngo ihanganiye na Israeli. Icyo gihe rero ingabo za Israeli zimaze kwigarurira amajyepfo ya Libani mu ntambara yari muri icyo gihugu. Hezbollah yitabiriye amatora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 kandi kuva ubwo ngubwo ni umutwe wa politike ukomeye cyane muri icyo gihugu. Ishami ryayo rya gisirikare rero ryaragabye ibitero bikomakomeye cyane muri Israeli n'ingabo z'abanyamerika muri Libani. Ubwo rero Israeli yakuraga ingabo zayo muri Libani mu mwaka wa 2000, Hezbollah yigambye ko rero ariyo yazirukanye. Kuva icyo gihe Hezbollah rero irafise abagwanyi babarirwa mu bihumbi ndetse n'ububiko bunini cyane bw'ibitwaro bya za misile mu majyepfo ya Libani. Hezbollah irakomeza kugwana na Israeli mu bice byegereye umupaka ndetse n'imisozi ya Grona, impande zombi ziyitirira by'umwihariko nk'uko biko biratangazwa. Ibihugu byo mu burengerazuba by'umwihariko ibihugu byo mu burengerazuba Israeli, ibihugu by'Abarabu byo mu kigo ca Golfe hamwe rero n'ihuriro rya Arab League byita Hezbollah umutwe rero w'iterabwoba. Mu mwaka wa 2006 intambara yeruye yaradutse hagati ya Hezbollah na Israeli itewe n'ibitero bya Hezbollah byambutse umupaka rero bigahitana abantu muri Israeli. Ingabo za Israeli zarateye amajyepfo ya Libani ngo zigerageze gusenya burundu Hezbollah, gusa ntibyashobotse, ahubwo kuva ubwo ngubwo rero yongereye umubare w'abagwanyi bayo kandi ibona izindi ntwaro zikomakomeye cyane nk'uko bikaratangazwa. Sheikh Khan Hassani by'umwihariko ni umunyedini wo hejuru mu bashia ukuriye Hezbollah kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 yagize uruhare rukomakomeye cyane mu gutuma uyu muhari wa Hezbollah ugira ingufu za politike n'iza gisirikare nga mu gihugu ca Libani. Arafisanye umubano wa hafi n'umukuru w'ikirenga wa Irani Anatrani Ali Khamenei. Mu myaka myinshi iheze rero uyu Nasrallah ntaraboneka mu ruhame rero bikekwa ko rero ari ugutinya kwicwa na Israeli, gusa akomeje kubahwa cyane muri Hezbollah ndetse no gutanga imbwirwaruhame rero zicishwa kuri za televiziyo muri kino cyumweru nk'uko biriko biratangazwa. Hezbollah ni umuhari rero mu mitwe yitwaje ibigwanisho ufise ingufu kurusha iyindi yose iri ku isi, ihabwa inkunga y'imari ndetse n'intwaro na Irani. Hassani by'umwihariko yavuze ko uyu muhari ufise abagwanyi bashika ku bihumbi 100, nubwo rero ibigereranyo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, nubwo ibigereranyo by'umwihariko byerekana neza yuko baba bari mu bihumbi 200 ndetse n'ibihumbi 500. Benshi batojwe neza kandi by'umwihariko bagwanye ingwano nyinshi cyane, bamwe bagwanye mu ntambara yo muri Syria. Hezbollah kandi irafise bya rokete biri hagati y'igihumbi n'amajana igihumbi n'amajana 200 ndetse by'umwihariko n'ibihumbi 200 za misile, nk'uko rero ikigo Center for Strategic and International Studies kibivuga. Bikekwa yuko kandi Hezbollah yafise za misile zirasa indege n'amato hamwe rero na misile zigera kure zishobora kuraswa imbere cyane muri Israeli. Ifise kandi intwaro zigezweho kane kurusha umutwe wa Hamas wo muri Gaza nk'uko biko biratangazwa. Imigwano idahuraho rero ya hato na hato hano na hariya yaratanguye ku ingerekezo y'umunani ukwakira umwaka wa 2023 nyuma y'igitero Hamas ya muri Israeli. Ubwo rero Hezbollah yarasaga ibirindiro by'ingabo za Israeli mu kwifatanya na Hamas. Kuva icyo gihe rero uyu muhari wagabye ibitero birenga ibihumbi 8 bya rokete by'umwihariko mu majyaruguru ya Israeli ku birindiro bya Israeli. Mu misozi ya Grona yarashe za misile zimena ibifaru, misile ziraswa n'imodoka z'imitamenwa, inarasa kandi ku birindiro bya gisirikare ikoresheje drone ziturika nk'uko biko biratangazwa. Ingabo za Israeli zarihimuye
zikoresheje kurasa rero vya muzinga ku birindiro vya Hezbollah muri Libani n'ibitero vy'indege zinjiye muri Libani kuwa mbere mu gitondo ca kare. Mbere y'ibitero vy'umwariko vyo kuwa mbere ministere y'ubuzima ya Libani yavugaga ko abantu bashika ku majana 559 bamaze gupfa kuva mu kwakira umwaka wa 2023. Benshi muri abo barimo rero abagwanyi ba Hezbollah, ariko kandi nibura 137 bari mu basivile nkuko iyi ministeri bivuga. Abategetsi ba Israel bavuga ko rero abasivile nibura 25 ndetse n'abasirikare 21 bamaze gupfa kubera ibitero vya Hezbollah. Abantu barenga ibihumbi amajana 2 rero baramaze kuva mu vyabo ku mpande zombi z'umupaka by'umwariko muri ivyo bihugu. Abakurikiranira hafi iyi ntambara rero baravuga ko kuba indege za Israel ubu ngubu zarinjiye muri Libani ari ikindi kintu cyerekana yuko rero ibi bintu bishobora kuzovamo ingwano yeruye. Leta zunze ubumwe za Amerika rero zamaze igihe zishyira igitutu kuri Israel ndetse na Hamas ngo ibintu bicururuke kandi muri Gaza haboneke agahenge. Hezbollah yavuze ko rero izahagarika ibitero kuri Israel aruko ingwano muri Gaza yamaze kugenda ihagarara. Gushika ubu ngubu rero ibihugu bimwe na bimwe birakomeza kugenda birasaba ndetse by'umwihariko biranatanga amabwiriza ku banyagihugu babyo babarizwa cane muri Libani n'abagerageza kwinjirayo yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda by'umwihariko biragaragara ndetse biranatangazwa by'umwihariko byerekana neza ko abanyagihugu bakwiriye kureka gusubira muri kino gihe cyangwa se gusubira muri kino gihugu bagahagarika ingendo. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.